Warubizi. Hello bakunzi ba Warubizi, bavukanyi, bagenzi, inshuti. Turasubiye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ca Warubizi. Mukunda mwama mushikirizwa imisi yose kuwa gatatu. Nukuri turabaha ikaze kandi tubifuriza n'umwaka mwiza, umwaka mushasha mu 2025. Turagarutse rero kandi turabanezererewe kandi turabashimira cyane ukuntu mukomeza gukomentinga kuri video yatambutse iheze, yarimo ibintu bidasanzwe. Abantu benshi byarabaryoheye, ibyerekeye culture y'abana, kandi n'ukuri mukomeze kwandika n'ubu tuzokomeza kubazanira ibintu bitandukanye. Aha ikindi naco numva nipfuza ko tuganira, ndashaka ko umuntu wese azoba afise intahe, umuntu wese azoba afise ikindi kintu kijanye na communauté nyene, ikintu cyose wumva wipfuza uzoturondere, nukuri tuzoguhostinga, kandi aho uzoba uri hose, haba hanze y'iki gihugu, haba hanze y'istate turi mu Arizona, turabahaye ikaze, mutwandikire tuzobakira. Yesu abaho umugisha. Rero no munsi ndafise uwundi mutumire adasanzwe, intwarikazi, inshuti yanje nukuri muraza kumwumva, afise intahe idasanzwe kandi ndazi yuko iraza kubaka benshi. Mu mwanya mutoyi rero muwe muri yumviro wari we, turasubira. Warubizi. Nkuko nabibabwiye rero, ndi kumwe n'inshuti yanje hano, igiye kubidondora, ababwira amazina yiwe, hama tubandanye. Mugira amatsiko please, ndazi ko muza guhezagirwa. Murashobora kwidondora abanywanyi bacu ba Warubizi? Imana ishimwe. Amen. Ku mazina nitwa Naomi Ntayempera. Hama ndi umunywanyi wa Warubizi, ndakunda gukurikirana kino kiganiro. Yes. Hama nkaba natumiwe n'umucuti wanje Sandrine. Byinshi muraza kuvyumva. Yes. Karibu cyane Naomi, wisanzure, ni mu rugo nkuko bivuze, nukuri uradukunda, turabizi kandi turabishima. Umugani w'abazungu we appreciate it, turakwa appreciatinga cyane gose. Rero turashaka mudusengere. Intumbero yo gusengera kino kiganiro ni kugira ngo iyi ntaho ugiye kudusangiza ifashe benshi, abari mu kibazo waciyemwo canke abari mu bintu bitandukanye batarakizwa, bibafashe. Rero niyo ntumbero yacu yo gusenga buri munsi mbere yuko dutangura, kandi benshi batubwira ko benshi barahindutse, benshi bariko barahinduka. Karibu rero mudusengera. Imana ibahe umugisha. Dusenge. Uwiteka sega b'amahanga, turaje imbere y'inyonga zawe kuri sana kakanya, tugushima, tuguhimbaza kubw'ubuntu n'urukundo watugiriye, tukaba twabonye uyu munsi wa none. Kibirenge kizima turaje kuri sana kakanya tukwereka kino kiganiro tugiye gutangura. Ndakwinginze Papa mu ijuru, abazokira aba bose kibirenge kizima haze hagira ikintu kizohindura mu mitima yabo. Yesu bana natwe, ubane n'abari bose bazodukurikirana, muri rya zina rya Yesu Kristo bisaba twiza kubikora. Amen. Naomi, imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu, abantu bazi Naomi canke abatamuzi, Naomi ninde muri rusange? Abatamuzi Naomi canke abanzi, Naomi ni umumama afyaye abana batatu kandi akunda Yesu. Haleluya. Nakiriye Yesu nk'umukiza wanje maze imyaka 16. Natanguye kuririmba nkiri umwana mutoya w'imyaka 8. Wow. Nakuriye mu nzu y'abakristo. Mu camake ndakunda kuririmba kandi akunda Imana. Oh yeah. Murakoze cyane. Rero Naomi, turashaka tudatebeje twinjire mu ntahe yawe nyezina. Turashaka utubwire ahantu wabonye Imana, ubabwire ingene wabonye Imana, kwa kundi Imana nyene yakwiyeretse. Hari abantu bumva ngo Imana ibaho, ariko buriya n'abandi bakekeranye. Buriya twabonye Imana yigaragariza mu bikorwa byayo. Hari abantu benshi yagiye yereka, uno munsi nawe uragiye kutubwira uko byagenze. Mbega byagenze gute? Okay, ukuntu byagenze mu mwaka wa 2023
itariki 26 twari muhira mu mutwenzi tumva polisi ziradodoye ku muryango cambere nagize ubwoba navuze ati uninda dodora ya masaha ariko ndaja ku muryango ndugurura maze kugurura sanga ni polisi niho baca bambwira yuko umwana wanje mutoya yagize isanganya hama ndababaza yo bameze gute bambwira yuko ari muri critical condition nk'umuvyeyi naguye igihumura ariko niho ndamubaza nyamupolisi ndamubaza ati umwana bamutwaye he niho yacambwira yuko ari mu bitaro kuri Banner Hospital tuca turafata inzira je n'abatoya n'abakuruwe turagenda sanga umwana aryamye nyene ariko arasambagirika kugira ngo apfe ariko numvijwe mu mutima rimbwira ati sengera uyu mwana ndamusengera nduva umwana arampamagaye ngo ma uri ngaha bigenze uko baca bamutwara muri operation ariko umuraba aho yararyamye ntabwo yaboneka yuko yakomeretse cyane ariko ikibazo cyose cari umuntu uze mu igitigu cyo caca yononekaye yarasigaranye impulsa kugira ngo atahe so kuvaho baramutwara muri operation tugenda turarorera muri ICU aravayo muri operation nyene urabona yuko umwana yuko atamahoro afise aguma avuga yuko ababara ariko je waho narindi naguma nambaza Imana turaguma ngaho muri ICU nk'ikintu c'iyindi misi ngahe ine umusugira gatanu bisaba yuko basura kandi kuja kumugirira operation ndibuka umunsi nari nakwinanase ndaja ku kazi operation yiwe yari schedule isaha indwi umudokiteri arampamagara ndi mu kazi arambwira ati umwana wawe sinibaza yuko azokira niho narahoze sinamwishuye ariko muri uwo mwanya maze gusezerana na dogiteri ndaja mu ntuzeye mu cyumba cy'umurwayi ndasenga ndafata inzira ndagenda ku bitaro aho bamukoreye operation turindiriye nyene n'abandi turindiriye icyo Imana ikora aravayo amaze kuvayo kuko bashize ama drainage mu mbavu ziwe kuko amaraso yavira indani ntabwo yasohoka umwana amaze kuva muri operation ndaraba umwana uko ntameze mwihangane navuga gusa yuko ari Imana yonyene ariko ico gihe Imana yaranyambitse imbaraga nkomeza ndasenga nabaza kuturaba bagamfasha gusenga nyene Imana iratanga gahengwe muri irya misi indwi yose irahera hagera huko batwimurira mu bitaro bisanzwe baramwimurira mu bitaro bisanzwe ariko ntabwo yabasha gufungura umusanze haryamye ariko aravuga bavuga yuko atangorane nimwe afise nyene icyo yafungura cyose caragaruka wibuke ko mu mbavu bari bashizeho ibintu bikura y'amaraso ico gihe tumaze indwi mu bitaro nyene bisanzwe baravuga yuko bagira bamucure atahe muhira
niho ku mutima navuga ati none uyu mwana bagira barekure atahe muhira bizogenda guta umwana atabasha gufungura atabasha kugira niki atamazi ashobora kuguma mu nda yiwe bigenze uko ndabisiga amaboko y'Imana ndagenda ku kazi uwo munsi hari kuwa gatanu buca bamurekura ngiye ku kazi asigara na mukuru we mu masaha 3 z'ijoro niho mukuru we yampamagara ambwira ati ma umwana wanje yitwa Blaise atanguye kudahwa kandi bamurekuye ari muhira oya ico gihe urumva bwaca bamurekura so umwana atangura kudahwa nyene yumva atangura kujugumira nk'umumenga agira ataruke kuntuse ku gitanda ariko aho nari ndi ku kazi numva ndabuze amahoro niho namubwira umwana reka dusenge turasengera kuri telefone mpaka shift yanje irahera ndiruka nja mu bitaro nagiye gushika ku bitaro bamaze kumukura mu cumba yari arimo bamusubize muri ICU so umwana hari ariko arumva imbeho ariko arajugumira ariko bapima umuriro bagasanga umuriro wiwe urarenze hoho yarashobora kuvugaga Naomi yaravuga okay so bamushira ko ibintu bishobora gutuma intuze umuriro wiwe ugabanuka ariko hari ariko aravuga yuko imbeho imwishi niho mu docteur yari ahari muri iryo joro arambwira ingurabo ko n'igiti guca umwana wawe kimeze baranyereka muri computer rumva rujya ruhande rwose rwari rwabaye damage rwari rwamaze gutangura kubora so baca barambwira muri iryo joro nta kundi dushobora kubigenza dutegezwa kumurungika ku bitaro vy'abana niho twaguma ngaho buraca baradutwara na ambulance kuri Phoenix Children's Hospital tuhashitse Imana ihezagira abadokiteri kwanza kuko Imana yarabakoresheje kugeza naho icyumba twashikiyemo kirazima umuntu arabura nahahonyora kubera bariko bararaba ikibazo umwana wanje afise donc haje abadokiteri batandukanye benshi baruzura icumba bamuravye twashikiye muri ICU naho nyene bamuravye bavuga ati umwana nta kibazo afise reka tumusubize mu bitaro bisanzwe ariko uravye ko umwana ameze ukabona yuko ihari yiwe igendera abanabi aho hari tariki 9 z'ukwezi kwa mbere igihe batwimura ibitaro turaguma ngaho muri ivyo bitaro umwana akazarajya haragera igihe hajya bikaguma mu nda n'igihe hajya nyene akagira nakadahwa ariko buri gihe uko afunguye mu masaha y'ijoro umuriro kaduga gose abadokiteri bakaraba impamvu umuriro uduga bakakibura ndibuka umwana nyene amaze nk'iminsi ishika kuri 5 muri ivyo bitaro vy'abana ndibuka ndi ku kazi mu ijoro ndiko ndasenga itariki 13 ndiko ndasenga namaze iminsi 2 ndiko ndanigana n'urupfu rw'umwana kuwa gatanu kuwa gatandatu ko ndasenga amasaha ku mugoroba nkabona aho umwana ari yafuswe ishuka yera aho bari baramaze kumugira operation ya mbere canke ya kabiri cyane aho yaramaze kuja muri operation inshuro zingahe nka 4 canke 5 shagwari ruhari koko
so uko nsenga nahumiriza amaso nkabona umwana arambaraye afutswe ishuka yera abantu bariko baragirana bamufukura bamuraba uko nasenga naguma mvuga ati Imana nta mwana wanje n'umwe nzohamba izina rya Yesu niko nasenga mvuga rero binguma mu mutima nta muntu n'umwe nigeze ndabibwira uko ndiko ndanigana n'urwo rupfu ndataha muhira kwa Mungu urumva ku bitaro habaye nko muhira iwacu hagira kabiri je n'abana ntashe muhira kwa Mungu umukobwa wanje mukuru arampamagara arambwira ma Blaise ntabwo ameze neza urumva aho yarari yararyama akajugumira hamwe umenga agiye gutaruka ngo ave ku gitanda ndavuga ati nuko yabaye karasambagirika niko muvyita ndavuga ati ntacari bube Imana iramubona ndabwira umwana umukobwa wanje mukuru namubwira ati iyo bija hose uza urasenga umaze kubona yuko bimeze uko nanje ahondi ntabwo nicaye yes muri iryo joro nyene ry'umunsi wa Mungu itariki 14 z'ukwezi kwa mbere mukuru we arahamamagara arambwira ati ma umwana bimeze uko nuko bagira bamwongerereza amaraso ndambwira ati nta kibazo rero bukeye mu masaha imwe zo mu mutwe zo mu gitondo niho abadokiteri bo kubwabo bampamagara nari nkiri muhira nariko nditegura ngo ngende ku bitaro niho bampamagara bambwira yuko kiya gitigo ciyo camaze kubora kiriko kirica ama organs yo mu mubiri wiwe so bisabwa yuko bamutwara muri operation batinze yuko umuntu ashobora gupfa none ntabwo uciriye mugana Naomi bakubwiye ko bamutwara muri operation ngo bagikure cyose bagite canke bakata aho haboze bakubwira ngo bakate aho haboze so aho ndi nababwiye ati nawe murashaka kundorera ndahashike bambwira oya ntidushobora kukurorera aho ndi navuze ati Imana wewe wenyene nuzi ibyo ukwiriye gukora kuri uyu mwana nditegura n'ingoga ndaja mwibarabara ni minota 40 niyiriko uva muhire wanje no ku bitaro nari nabuze icyo nkora ariko sinzi ukuntu Imana imbwiye ati hamagara umumama kanaka hari umumama yitwa Fabiola niwe nahamagaye ambwira ati nawe mireka kurira Imana iriho kandi irakora amen ukuntu yarondeye abasenzi sinobimenya ndashika ku bitaro sanga umwana bamutwara muri operation turasenga twagiye gusengera muri bathroom muri waiting room umukozi wa mbere w'Imana yambwiye ati Naomi nureke kurira urufu rw'umwana wawe rwari rwateguriwe muri operation room ariko rwakuweho amen kandi ntusubire kurira kuko jena namaze kwiyebura hamwe mvuga ati ndamanitse amaboko so muri uwo mwanya numva nambaye inkomezi numva nambaye ubushobozi haleluya umwana baramugarukana mu cumba uko bamugarukanye ni nkuko yari yamaze gupfa kabona gusa akantu gatera ariko uko yarari umubiri we wari wamaze kubyimba amaso yiwe bamaze no kuyafuka inda bayisatuye yose bafukisha gusa intuze y'ibande ariko muri uwo mwanya nta n'iryo sozi n'iri ryasubiye kandi gukoroka abaje bose kundaba muri uyo mwanya nije nabahoza ko
kubera za mbaraga wambitswe zivuye mu gusenga. Ndababwira ati nimureke kurira, umwana wanje azokira ameze neza. Amen. Bandaba nk'igitangaza. Babona ko nyene byamaze gucanga bamaze kwiyakira. So muri uyo mwanya umwana yari ko arahemera mu vyuma, bamushira yarari kuri life support. Bamushira kuri dialysis. Umwanya wose kwari gusenga no kuririmba. Masaha yo kumugoroba babona yuko ihali y'umwana iri kwirabandanye imera nabi. Aho haza abadokiteri 12. Abanesi bo bose nashobora no kubaharura. Babazanya n'igiki bokora. Ariko muri uwo mwanya nari muri corner ndiko ndambaza Imana yo mwijuru. Baravuga yuko bagomba bamusubize muri operation, kuko bavuga yuko amaraso ariko arava mbwa batamenye ariko yaraje. Ariko araje canke ariko arava? Yariko arava. Amaraso yarava ntibamenya ahantu ariko araja. So muri uyo mwanya baramusubiza muri operation room. Nagumye mu cyumba senga mbona umwana baramugarukanye. Turakuma ngaho bambwira yuko bazoshobora kugara kijya kiguma inyuma y'indwi yose. Aho barakase bagumiza ahuguruye just bande gusa yonyene niyo yari iriko. Kandi muri uyo mwanya bambwira yuko bazoza baramutwara muri operation room kuhoza every other day. Ariko ivyo Imana ikora kuri uwo munsi nyene ndabwira uwo mama Fabiola ukuntu vyagenze. Niho yambwira ati reka dusengere uyu mwana, reka twisonjezeshe tusengere uyu mwana. Arambwira ati reka dufate iminsi 3. Turafata iyo minsi 3 ariko je ntivyankundiye yuko ndayimara. Nakomeje ajya amasaha 12 gusa, ariko we yabandanije iyo minsi 3 atakurya atakunwa. Imana imuhumugisha ariko twumviriza no kuri Imana iguhezagire mama Fabiola. So amaze kurangiza ayo mafungo ahabwa umurongo muri Ezra igice 8 ku murongo wa 23. Umunsi ugira 5 niho batwara umwana muri operation kumwoza ijya nyuma. Jewe narinzi mu mutwe wanje ko ari ya minsi 7, ariko uwo munsi ugira 5 baramutwaye baramwoza baramugara. Umwana nyene atangura guhema kuri ntuze yakoresheje oxygen yiwe. Baramukuramo bijya vyuma, baramukura kuri dialysis. Hama nyene umwana aratangura kwinyuganza. Nukuri twarabonye ikiganza c'Imana. Muri uyo mwanya haheze iminsi 2 baradutwara mu bitaro bisanzwe turava muri ICU. Umwana aratangura gufungura magasururu gato nyene aratangura kuvuga neza. Ikintu campimbaye muri ibi vyose nuko hageze igihe umwana we kubwiwe aravuga yuko ashaka kwakira umwami Yesu nk'umukiza wiwe. Ivyo bivuze akigwaye canke akigwaye. Akigwaye atangwa kuronka ka mitende. Ndamubwira uko nakwiye gusenga, gushima, hama gasaba imbabazi, hama gasaba Imana ibyo ashaka. Haragera igihe nyene baradutwara muri rehab. Atangura kwiga gutambuka no kuvuga. Nubu ahari memory yiwe iragorana gatoya, ariko urabona yuko Imana yarakoze ikintu gihambaye gose, kuko jewe nk'umwana w'umuntu ntabwo nari ndabiziga. Ariko byafashe kwizera gukomeye gose kugira ngo umwana wanje ave mu bitaro
kuko no kugira ngo tuve mu bitaro haciye intambara zimwe zidasanzwe abadokiteri bakambwira ngo umwana ari underway ntabwo dushobora kumurekura ngo atahe donc nta kwijibiro oh lord ariko ndababwira ati je ndi mama wiwe umwana amaze amezi 2 mu bitaro naho tworara turagira gute ntabwo ashobora kongeza ibiro ni mumume ndamutware muhira je nzoyemera burindwi nze namuzana mu mupime ibiro murabe musurizina naho nagiye numva mu gitondo saa 12:30 bamamagara ngo uyu munsi muraza gutaha numvise amarira y'umunezero kuko ni ibintu ntaziga yuko nzotahana umwana akomeye we warizera gusa muga ntiwabona inzira kabisa yari igoye ariko nyene nagumye nizera Imana kumva irya simu ivuga ati ejo muzotaha cyangwa uyu munsi murataha numvise umenga ni ibintu nyene ntashobora gutahura uyu munsi arakomeye haleluya yarabatijwe nukuri ibyo Imana ikora Blaise ubu arafise akazi wow uravye ukuntu yari ameze n'ukuntu ari uyu munsi Imana iriho kandi irakora haleluya je n'umuryango wanje twarabonye Imana amen ndamwita yuko ari my miracle child nukuri kuko ni umwana w'igitangaza abadokiteri baramubwira ati umwana we yapfuye inshuro nyinshi bakambaza wewe urasenga abenshi bari bamaze gutahura nyene imbere yuko bamutwara kuri procedure yariyo yose bari bazi ko nabanza kwanza kumusengera imbere yuko ndamutwara nukuri ndashimira Imana kuko ukuntu yakoresheje abantu baje kundaba mu bitaro abafatanije nanje gusenga Imana ibahezagire gose amen nawe uri mu bibazo nk'ibyo je no wanaciyemo canke bisumba ibyo je naciyemo ni wizera Imana kandi Imana yo mwijuru izogukiza byose haleluya mama nawe minukuri Imana ibakuduhera umugisha mwinshi utagabanije nivyoroshe kuvuga bino bintu nk'umuntu yabibayemwo ndabona ucubona iyo image y'umwana wawe ngene yarapfuye agapfa inshuro nyinshi nkuko abaganga babikubariye nukuri uri intwari kazi baziko nari nsanzwe ndakwemera ubu rero nukuri hoho nukuri numva ari gitangaza nukuri ndashaka ndakubaza utubazo dukeyi wihangane ndabona biragoye nta kibazo nico gituma nukuri wihangane nkuko wihanganye turabakomeje kandi Imana yo mwijuru yabikoze ihabwa icubahiro rero nabo mirajyandabaze uwo ico gihe uwo mwana mwatubwiye kwanza ko mufite abana batatu right uwo mwana wavuze ko afite bakuru biwe uwo mwana agira kangahe mu bana ufise agira gatatu donc ni wanyuma n'umuherezi Imana ishimwe rero nashaka ndakubaze ayo masaha ukivyumva wowe uvuye mu kazi warashitse muhira wumva gute hari ukuntu batubwira ngo iyo ikintu kija kugushikira nk'umuvyeyi swati ngo uracika umugongo cyangwa ukabura amahoro wewe wumvise gute imbere yuko iyo nkuru mbi uyakira okay ico gihe nahora nshika mu yango masaha 8 z'ijoro mvuye ku kazi ariko muri uyo mwanya sinigeze niyumvira ngo ngende hejuru ndaba bana ko bose bakwiye arico cigwa tuza gusangiza n'abandi twe abavyeyi tugira abana twame tumekinga sure ko twacekinza abana ubwo ndaja muri living room ndabura itiro muri salo ndabura itiro kabisa saa 9 z'ijoro zirashika ndabura itiro
nyene sinzi umutware ko turavugana nyene dusoma bibiliya kuri telefone ariko ndanamubwira ati reka ngerageze ndabe ko noryamana gatoya manze shire telefone hasi ariko itiro ryarabuze hari nyene agatiro kagiye kuntwara amasaha 11 niyo haza umuntu ku muryango arakubita imigere 3 jewe aho narindi nkomindi urumvuga ati kwa Gina Layes inshuro 3 nyamuntu ariruka rero aho naho polisi zaje je nari mfise ubwoba nibaza ati ngira ni abantu bagarutse kutugirira nabi caniruka nja hejuru duhurira n'umukobwa wanje yaramanutse hasi kumbaza ivyabaye niho nyene turavye muri security camera dusanga ari polisi ariko si polisi ubwa mbere yakubise ku muryango oya yari uwundi muntu yifutse mu maso utanashobora kumenya uwo ari we bisigura ko uwo munsi iryo joro Imana yagukingiye ibintu byinshi cyane gose kuko urumva niyo peut-être mwari guhura n'ibindi bibazo none ubwo uwo mwana iyo accident niyo yavuye kuri abo ntashaka kuba yahuye nabo bantu nta bifitaniye je ndibaza ni muri bamwe bagendana kuko uraza abateenager ngaha abateenager baragoye kuko wibajije ayo masaha yarari he yego kandi imodoka yari kwiratwaza umwana nkawe kwanza ari munsi yawe mutoya kuri we ariko imodoka yari umwana wawe nta modoka yari bwagire urumva n'ibintu bisize ubwenge kandi mu bo bari kumwe bose we niwe yakomeretse abandi bose bavuyemo bameze neza Jenny baza ko ari Imana yashaka kwishingira intahe tout simplement kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta cyatugerageje kitari cyo kwihanganira ubu Imana yaremeye bishikira wewe kuko izi kuri umuhizikazi yagushoboje guhagarara ikagushiramo uko kwizera niyo mpamvu Jenny ibaza nukuri Imana ihabwa icubahiro cyane rero uwo mwana mu nyuma arabatizwa uno munsi watubwiye ko akora uno munsi watubwiye ko ameze neza niki wotubwirira abavyeyi baciye muri izo situation canke twumvise yuko wahora wamubacekinga imbere yo kuryama uwo munsi Satani yarasamaje ntiwabiraba ariko Imana nayo nyene yagira yihesha icubahiro niki wotubwirira abavyeyi bariko baradukurikirana abavyeyi no babwira yuko cambere cyo kuba hafi y'abana kandi kubigisha iby'agakiza no kubabwira yuko aho hanze si heza habana gato ego ubuzima bwa muri Amerika buragoye busaba umuntu kuba ari mu kazi dukwegwa na byinshi ariko ni byiza kuba hafi y'abana tukaba hafi tukabigisha iby'agakiza hari n'ibyo no bwira abavyeyi nkanje urakoze cyane mama Naomi rero dusa n'abarangije ikiganiro cacu turarangije numva no kubaza akabazo kanyuma eske uwo mwana uretse yuko yari afise abagenzi bagendana hari nta kindi kibazo wamubona nako ntiyakubwira ko afitanye ikibazo n'abandi bana hanze nta kibazo yari afitanye n'abandi bana gusa imbere yuko iyo sanganye hari ingeso nariko ndabona so izo ngeso ugasanga ariko aragenda mu ijoro ndumusingo mama rimwe na rimwe simba ndi muhira mba ndi mu kazi birangora kugira gutakinga control ariko ugasanga yaciye mu idirisha ibintu nk'ivyo ariko muri iyo minsi nyene yaramaze kuzarazana izo ngeso nakunda gusenga mvuga ati Imana raba ukuntu ngarurira umwana
so ibyabaye byose numvuga yuko ni bijyana ariko nsenga nsaba Imana ingarurira umwana. Yes. Kuko umwana amaze guca mu idirisha kugira ngo asohoke ajane n'abandi bagenzi si ibintu byoroshe. aba ariko araja ahantu habi gose. Nawe murakoze cyane, Imana yo mwijuru baduhezagirire. Wakoze kwihangana, wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Nukuri turavuze ngo Imana yo mwijuru ikomeze kubana nawe muri byose, ikomeze kukurindira abana nkuko yabikoze. Tuyihaye icubahiro. Ego bakunzi bacu baba warubizi, murumvise ivyo Imana ikora. Imana ikora ibikomeye kandi ngo nta wayize yazokogwa n'isoni. Haleluya. Nukuri turashimiye abantu bose bakubaye hafi bazokumviza kino kiganiro. Imana yo mwijuru baduhezagirire. Naho ubutaha, Imana ibahezagire. Bye bye. Warubizi.